c'ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo rya 22 ntwarante umwaka wa 2024 mu gatondo hatekanijwe ko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Ngozi, mu Kayanza, Igitega hamwe n'Ibururi, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 15. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura nka hose mu gihugu cacu, kiretse mu ntara y'Amakamba ho hitezweyo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Ibujumbura, ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 30. Mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:06 rirenge igihe cy'isaha 12:12 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.